naravuze muri December harageze asigaye ameza ngahe abiri mugiye kubona voiture ya Fema Boy inyuma muzo kumva MTR mtakuriano imbere ni Fema Boy aguriwe n'aba diaspora. Sasa Frank itakuwa itoka wapi Fema? Sasa Frank itakuwa itoka wapi? Tujue business zako zingine basi. Kugira ngo ntitwemeranye n'icyo kintu cy'aba diaspora. None basi please gatoya. Abo mushaka kumenya makuru y'abandi baririmbyi aho bakura amafaranga cyangwa mushaka kumenya baririmbyi bacu bateye imbere kujuze iti Big Fizzo inyuma yo gukora indirimbo amafaranga arinjiza aciye muri Bantu Boy Studio amafaranga arinjiza aciye muri za Bantu baragurisha. Yes, 1 2 bakunzi ba Ashalit va muri hose muri fresh muri good muri fresh kabisa. So El Maruf Marimu ndi mwibarabara no munsi ndi mu Kamenge aho bita kuri Kamenge Business House hasanzwe hari inyubako nziza cyane ndetse ikorerwamo ibintu byinshi na show business ahakorerwa. So uno munsi nje kuraba umuntu umuri ibintu bise ko ari ngaha anya ariko nje ndamugaho gitumo nkuko musanzwe mwize ko jewe singotwa sindara mu ikorosi ni Fema Boy avuga ko byinshi inyuma yo kugwana na Bidondo bagaterana ingumu ndetse Bidondo bakamuta muri toilette inyuma yo kuvuga ko majambo menshi n'undi mukobwa witwa Kelsi reka ndamwigira ngo tuvugane byinshi kandi ndamufite n'urusaku rw'ibintu bitandukanye kumana na I love Mwarimu ya kama mama twende. Yes bakunzi ba Ashalit TV uko ubona twamaze gushika hano aho Fema Boy ariko arakorera shopping ni yaje mse uko fresh umeze neza yego ena sasa uko nafasha shopping ariko mbona ahanya ni mu muzi z'abakobwa gusa nibitugane Fema kuna imuzu ya mariage Fema Boy agomba gukora mariage ubwo bukoze buteguye ariko atacyo tumenya nk'abamenyesha makuru ndetse n'abafanza atavye bazi ushaka mu bimenye kugira ngo bije turashobora kudutumira nta invitation sitwajama bibafashiki sitwajama invitation tunakuja no ni sibintu kwanza ninde abazanye ngaho mbose kuzanga anya sikintu cyatare ko urabizi n'umenyesha makuru phone nde nkuru higano hinako ngerageje kuraba hano nta mpuzu z'ubugeni nta mpuzu y'ubugeni nimwe hari ariko hari amahobe gusa gusohoka bisanzwe uyo mpuzu y'ubugeni ironera ngaha anya mu gihe atamuzu z'ubugeni ngabize hari nibi tugezwe muri monde numérique ari impuzu zo gusohoka za dîner iki bona vyuzi Yes bakunze Ashalit TV Fema Boy twamuronse avuga ko byinshi ndetse kandi bitandukanye nyuma yo gukora indirimbo dusumari kumwe na Olga agakorana na Estanish ndetse nabandi batandukanye ariko hari show ziko ziramufata nyinshi cyane hirya no hino aho yagwanye na Bidondo mu minsi heze ariko ushaka kumenya ati kugira ngo habindura we na Bidondo hari habaye iki Fema Bidondo wa muririmbyi wa kera urumana no waruzi Bidondo n'umugenzi ndamuzi ndamwibuse waro wa Bidondo benshi so ndamwibuse Bidondo naco twafuye urumva tujiste yakora akora ikiganiro ndahaza umenga nagomvye gumonya ngana umuduga manira king ariko inyuma y'ivyo wonya biravugwa neza yuko Bidondo yakurondeye hasi hejuru ngo mushwane akoreke neza yuko wamukoshereje ariko wewe arakubura yakuronka akazana induru nka Fema Boy wari kubifata mu gute nashaka kushwana no shwana gute jewe ndibaza ko umuntu yarancunze yaciye amuterura aramuta no hanze yaramutaye no mu vyasi urumva ndamubabarira Bidondo n'umuntu yakoze bien mugabo samureka kumubesha we umuntu nk'ujya mukamukoresha ibiganiro byo gucumba ubugari tubandanyirizako wari kuracagura umaze gucagura impuzu yihe Fema kugira tubeka abakunzi b'umuziki ndundi impuzu wari umaze gucagura ingene imeze shaka ntore zitanu imwe bayigugwa ni 300,000 iyi ya we ingo shanda kuriyesha aro ni yariya iriya yera yego ya Louis Vuitton iyo oni swali ese hano kunze kuhakora kenshi sirimwe cyane kabiri bambwira ko buri ngaha kurondera impuzu ni kwande n'umugenzi wanje yitwa Magic Soldier o muri Masoja rero mbona umutipe twakoranye byinshi indirimbo yitwa Jirani wangu wewe baramuzi ubimana aramufashije abana n'iduka rikomeye cyane mbona kuvuga rero
ndagira support kuri we uburyo tubufise natwe turatezanya imbere ego inyuma y'ivyo reka ngaruke neza hari umukobwa asanzwe ari mu video vixen ndetse cyangwa mu queen video amazi imisi akuvugira ko cyane amajama mabi ndetse akavuga neza ko akwanka kuburyo nubwo n'igihe azoja mu kuzimu azorinda afata kubabariye yitwa Kersi mwapfuye iki frame Kersi wa Kersi mu queen video asanzwe atuye ku Musaga indaya boko ubona kubwire je uravye naba neza cameraman ubona yuko je no shaho ina n'umukobwa yitwa Kersi canke amazina y'abakersi so ikindi naco uyo Kersi sindamuzi sivyo umusi azoshaka kumenya muse mumunyereke mumunzanire mumunyereke sivyo uyu mukobwa nawe nzi kandi Kersi Kersi wapi sindamuzi sindakurikirana ikiganiro na kimwe kuri ntacyo urabona cyo avuga neza yuko musike mwankana urunuka umuntu ashobora kwanga ataco mufa nawe umenga ari mu bajya abantu bashobora kwanga umuntu ataco mugabo uyo mukobwa vraiment ari umugenda umuhungu kandi je ndakubwira ikintu cya mbere kingora mu buzima nakira message z'urukundo ku munsi no kuvuga rero ari mu bantu nankiye kumbure nawe ushobora kunyanka kuko ndanka benshi ndafise uwo nkunda ariko afise wakunda ariko ngo mu ngeso ativuze ko umwana we azogira ni ubumaraya bisubira ko Freema Boy muri no mwafise ubu ari ubumaraya akora ubumaraya ngo ativuze ko umwana we azobigira ari abantu benshi batumvise bijya bintu nabajijwe no kuvuga ati jewe umwana wiwanje ikintu jewe mbona yuko sinifuza yuko azokora ubumaraya gusambanya urabona bijya umwana wiwawe vyumve ku wundi hapana ku wiwawe birababaza tujiste uvyaye umwana w'umukobwa rero biragoye byofuma ku muhungu kuko ari gihe azotera amada zo kwimenya meyo umukobwa kubona kuzanira umwana wiwawe kandi akakuzanira umwana wiwe ukamurera bijya birababaza sana niyo mvuze ati umwana wiwanje niyige Imana imufashe ashike kure kumbure bijya bintu so naho twabiciyemo natwe natwe turabiciyemo birababaza yes Freema Boy ariko agura impundu za 300,000 500,000 400,000 tukaba tuzi neza ko Freema Boy kandi atayindi business tumuzimwo aparo y'umuziki amafaranga Freema Boy ayakura ushaka kumenya aho nkura amafaranga cyangwa ushaka ko dukorana ikiganiro ivyo byose biri mu kiganiro ko umukunzi w'umuziki nuri abashaka kumenya ati Freema Boy akora iki aparo y'umuziki ndamuzi umuziki none tukora turi benshi none ubona namba izi muzu nambaye tujiste zikira amahera basi wenyene amahera si make ni mahera menshi ariko kandi urusaku mfise neza ruvuga neza ko Freema Boy ari wo muririmbyi wa mbere adraga abakobwa bo muri Oman na Arabia Saudia bro stop kati ngoja kwanza ngoja kwanza oyarindira kwanza bro nakuuliza kwanza umviriza tunaulizana kwanza ngoja Silva ngoja kwanza ngoja Freema ni kibazo gisanzwe ko nabaji ibindi bibazo sivyo kweki muguma muvuga yuko abakobwa muri Saudia donc nibo bona yuko bakwiye kugendana na Freema Boy none si ibintu bisanzwe oya ni ibintu bisanzwe ni kibazo gisanzwe ko wo kwicira ati c'est vrai ou c'est faux none we bro umva nakubwira cameraman stop Freema ngoja kwanza Freema umviriza kubera iki abakobwa bo muri Saudia mu bavuga ngo nibo barondera Freema Boy nabandi bahungu bosha kurondera atari Freema Boy hari impamvu peteso hari impamvu muhurira koko izo nkuru zikura ndakwitwarira nta kibazo je ndumumenyesha makunda rondera inkuru hirya no hino chini ya carpet TV abandi bose bashaka kuraba karoro kuri TV je nzozo kwitwarira kwiyo jambo vuze umuntu ateye imbere ngo Saudia umupeti ryara umupeti twakirikwe yaririmbye ati ngo biraharawe indirimbo avuga byinshi cyane bwabo higa ni chance ubona hage uronse umukobwa mu Burundi turabantu imiliyoni 12 n'utuntu hejuru arura rero ukumva umukobwa akaza kubwira ati je nagukunze akabwira na mariage akagutwara muri iyo miliyoni z'abantu umuntu watari urahamba voilà nimba ari ibintu bisa kandi ari ibintu vy'amateka kuki ushavuje no kumva yuko nakubiye neza ko ari wo mwami reka narishimanye ko niwe mwami w'abaririmbyi baronderwa n'abakobwa muri Saudia kenshi kandi amafaranga bivuga neza ko uronka menshi araba bo muri Saudia bakurungikira man abafans dushwanye no muvuga ngo ujya mu tipe ngo ni base oya sigushwana tunaulizana mwumva ivyo ko arambaza wenyine umenga n'umupolisi ajejwe gukurikirana amakuru ya Freema Boy no ndakubwira sivyo ikindi naco nagomba ndababwire yuko naravuze
muri December harageze asigaye ameza ngaha abiri mugiye kubona voiture ya Frima Boy inyuma muzo kumva MTR mtakuri hano imbere ni Frima Boy aguriwe n'aba diaspora. Sasa Frank ndakuritoka wapi Frima? Sasa Frank ndakuritoka wapi? Tujue business zako zingine basi. Ugira ngo ntitwemeranye n'icyo kintu cy'aba diaspora. None basi please gatoye. Abo mushaka kumenya makuru y'abandi baririmbyi aho bakura amafaranga cyangwa mushaka kumenya baririmbyi bacu bateye imbere. Kujuze iti Big Fizzo inyuma yo gukora indirimbo amafaranga arinjiza aciye muri Bantu Boy Studio, amafaranga arinjiza aciye muri zya za Bantu baragurisha. Usanzwe uroga. Yego. Namwe ushaka kumenya icyo ndaroga. Ndibaza yuko mu bibazo vyose wambajije jewe vraiment amafaranga ndaronka senze Imana arigengira n'amafungo muzu kumva Imana irangishwe kubita ikoroshi nyuma y'umuryango asanga amafaranga ibyo byose bibaho mpamvu rero ndakubwiye ati abakobwa rero reka dusubire inyuma gato kuyo mukobwa mukuru avuga ngo namba ari Chelsea sindamuzi uzumunyereke cyangwa uzumubwira ati Frima Boy avuze ngo yifuza kukubona kumbure nakuzi ama ikindi naco abarimvi dukore cyane umuziki ugeze ahantu bien nibaza yuko haje amabomb mvuze amabomb araje aje amabomb ego turekaye n'ivyo ariko tuje ku bikorwa vya Frima Boy vy'umuziki dusanzwe tumenyera koko yanse kutwemera yuko aba diaspora muhereza amafaranga ya demo Arabie Saoudite. Guys my sisters mwumvise ko yabihakanye namwe muce mu bloka franga musimutumie dollar ubone gisa tangayika. Yes Frima uri kudutegurira iki inyuma ya Dusma? Inyuma ya Dusma ngiye kubategura indirimbo nyinshi cyane. Jensora audio video. Umvirize. Jensora audio video. Kandi nibingoye urumva nibivize nguvu ngo biko birangora jewe hapi nibingora na gatoyi. Hapi jewe ndashoboye. Nguvuga ati uvuze ati nzosora igikorwa kizo uzocubona gusa link ya video. Amagara abantu bumvise ati audio video muri ara barinzi bazaka namagura agapasuka kugira gutigita kurondera gusa amafaranga director. Na cyane umaze iminsi ugira amakolabo n'inkumi gusa sivyo inkumi gusa bisigura ko abahungu atabukeneye canke badashoboye parapora yaziga muri korakoresha cyose kigenda n'umwana wacu. Ubu hagezweho abandi kumbure bajyana ariko narondera yari programme yanje mugabo aro vyiza byinshi byo kugarura umwaka biri imbere kandi indirimbo zikaze sana video z'ugwego inyuma yibi gusa ni kubera covid idahera igumi twinjiramo cyane narifise ama programme yo gukubita Tanzania mu Rwanda hamwe no muri Uganda. Je nyuma yo kurangiza igane bakunze ba Shari Div. Nkeneye kumva ngaha nemeje ko Frima Boy zamuza azirishe atasha azirishe. Franga zimetolewa. Mimi nibione. Guys, aha anya sitoki sibanduki. Ntiyamamagaye nizanye sasa na bini faika ziriminire. Ndakuvuga kutakutopa. Sima ubucuruza agiye akuje kwanza kupatia ngo zako. Tumalize kipindi. Toka nje. Tumalize kipindi. Siwezi kuziuza sasa naacha. Utakuwa umekosea pesa hiyo. Bomviriza boss ushaka gutanga amafaranga uri ngaha. Abantu muvuga byinshi enda kugira gatoya. Abaririmbyi b'u Burundi bakora cyane. Aro bamwe ubu babone yuko ubuzima bw'undi muntu butangiye guhinduka aho gati ujya mu tipe ko kera twumira tumuzi ko yari imbwa ibiki amechukua dawa ndumba nini hapana gira amasengesho wifunge senga Imana udasenga abarinzi b'u Burundi benshi nibasenga rero iyo niyo ngorane je nufe kubona n'amayere nje ndasenga ndagira n'amafungo uraja mu misa kwa mu Imana ikanyishura niyo mpamvu uvuze ati ivyo nkora byose bigenda bon bo nibaza ama TV online ikangene ndababwiye mwebwe umviriza ama TV ni menshi TV online ni menshi muri entertainment y'umuziki mufashe umuziki wacu shike kure please ugasanga ama TV amwe yibaga ivyo barimwo muja gucuma mwibaga ivyo murimwo dindira mwibaga ivyo murimwo muza ngo muko muja mu miferegi mugafata abantu mugenda kubaza abantu bitari mu muziki mugavanga umuziki na comedy umuziki wacu please umuziki wacu uracagwaye ni muduze please basi mubuze gukora ibiganiro n'abaririmbyi fata umwanya muje mu bafanzi mubabaza umuziki Burundi ugezehe uzukura kuri ikintu cya bien rero
turondere amafaranga mu nzira zose we iyi TV nashaka gukorana ikiganiro abantu bari muri diaspora barabakurikirana ukuri kwame barabitubwira toga barirenze mugo gasanga wewe uvuye gukorana na Frima Boy ugiye ku mutaxive wewe gukorana na Frima Boy ugiye ku musuma ba Bauden uvuye gukorana na Frima Boy ugiye mu babo bandi b'abanyurumogi ukabura ufatira umuzika uri ugasanga uko urafate isinema ikigana mukagira nk'isinema uvuze gucumba abafanzi bazi yuko ko muko murababesha uvuze gucumba twumvamwo Akes Dani na Bel Chris kuko nibo bakoze igane bariko baracumba bari muri competition yo gucumba sinavuze ariho benshi na beef sishaka ushira mu beef zabajya sio beef ni kintu cyumvikana Frima Akes n'umuntu twabanye kera ni cuti ariko no munsi musabe mufitaniye amatati ibintu bitagenda neza amatati vraiment general muri genda senga umuntu yose yankoreye ikosa niyo mpamvu ubona mane gumimezagira jewe iyo nshiramo inzigo nari kuba ndimbwa gushika n'ubu mugabo umuntu wese aziko amfitiye ikosa naramubabari nuwo mfitiye ikosa niyo mpamvu avuze ati iyo usenze abari mvyo Burundi benshi nabapagani ndabivuze uko nimumbabarira hajya na muntu n'umusanga dimanche yirirwa hajya ataja no mu misa akabura n'amafaranga ya show ibiki ugasanga bagiye ku mutwenzi niyo dimanche yabo bagiye kunywa inzoga ugasanga ejo mu gatondo bavyukana n'imikoshi ugasanga umurindi nateye imbere ugumye ahandi izina gusa guma rigenda mu ma TV online muvuga ngo mamuvumbuye n'imbwa mumusanga ahantu yambaye kanabiri tobose kwereki batizera Imana bo mugabo gisho navuga ati dusenge tubuke Imana ama jewe na beef mfitiye umuntu kandi ubutumwa bushikire ku bantu bose namba n'uya Akes umubwire na beef office iri message kuri Akes Dani umwene wacu twabanye neza jesha kamfe neza atangorane nimwe mfitiye umuntu mugabo dukore beef ibe mu bikogwa Frima Boy yazanye umukobwa muri video tutamuzi Frima Boy yakoze video basi fuma muyibana mugabo yakoze ikintu cyabye ariko Frima je ngira nyene kuri Akes Dani kandi mbabare ko ndamukozeko wavuze ko nta kibazo mufitaniye nawe ariko we arazi neza ko hari ibikintu cyo basharatumye mupfa ubucuti bwanyu bukarangira uramaze kumuronda nk'umuntu usenga ukavuga ati kaje ndiri umuntu ufitaniye amatati ndambwiye ati Akes njo tukaye tumarizane kama wanaume ikigongwe kihabe je duhani mbabazi bihere aho bado nabisema tu ku mikote banaje vyaraheze munivo yiwanje sinivyo kurondera Akes Dani nivo yiwanje je this brother ndo mu brother wiyo ugira ni mpeti sivyo namba wewe amfitisha ndabizi ko amfitiye inzigo muga ukurikiranye neza ukagenda ukamwegera ukabaza Frima Boy mu wamufuye nazo kubwira mugabo ico aziko je dufa nikuguma nera imbere ukonguma mugabo icyonyi jewe ndi mbangaho ni cuti arige tuzohura no mu ma concert cyangwa tuzohura mu bindi mu evenement mugabo ubu na mwanya ariko nka grand frère afise kumubera akaroro ko eka mbega example ubiza nushire muri beef ugiye n'umugenzi peace and love na beef dufitanye nayo tuhura ndabugira ati baguhe bro ego duhuye nawe ngone ati baguhe inywa akuna shida ukimaliza none ngasho mu cameraman wiwe uriya da Silva behind camera none ko kinavuze dukora ikiganiro kandi wari bamwatse micro cyagiye kumena amaya rero uyu ndamwemera kuko nawe arazi ko Frima Boy atanziga afise jewe nanziga na muntu numwe amvuga nabi amikindi abamvuga nabi ne bajya bakoga muragira saboti ndabasabota sana vangu utari umukobwa mwiza ashaka kuvugisha ikindi naco merci kuba maje kundaba kanguru tuduhuzo nigi je nta kibazo nta kindi kibazo mfise ndakubaza ahubwo reka mbwira abakunzi b'umuziki nduri ndetse n'abakunzi ba Ashari TV yuko twavuze byinshi nurambazi kereke muziki wanje nakubagiye igikurikira nakubagije next song imeze gute okay nakikubagije nakikubagije next song imeze gute muziki wanje yitwa Dusma je na Olga kurikirana indirimbo yanje indirimbo ya bien mama ya bien indirimbo igezweho ikindi naco dukunda umuziki wacu gira subscribe hajya nawe nyuko kurikana ni TV yaba batipe barakora cyane uro musi bamvumbuye nibaza yuko bambonye sinoshaka kuvuga ko nambari miliyoni mugabo ndazambara sishaka kuvuga ko nambari ki mugabo sishobora Imana yamezagire utuduhuzu tubonye wenyine ubwo ko dufise amafaranga menshi
Yes, murakoze cyane bakunze Ashali TV mwadukurikiranye. Ndetse tubabwiye neza ko tubakunda cyane twari kumwe na Freemabo ariko ntatwemere ko tubanda ngo dukurikirane ingene aza kubana agura impuzu yo ko ngo ni vie privée yiwe ntashaka ko tubigaragaza. Ariko nabwiye neza ko je ndaza kubabera ijisho. Ubundi munsi nzobabwira kuri TV yacu tutari kumwe na Freemabo. Oyo ingutekereza ijya. Ba tukote. Tukote.